umutwe wa M23 urigamba kwigarurira umujyi wa Bukavu. Umuvugizi w'igisirikare ca FARDC yavuze yuko ibivugwa n'umutwe wa M23 ari ukubesha. Inama y'abakuru b'ibihugu igizwe n'umuryango wa EAC yateraniye i Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama igamije kwiga ku kibazo cy'umutekano muke ubera mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi iyi nama ntigeze ayitabira. Hitezwe iki kiri buze gukurikira hanyuma y'ibi ngibi? Reka tubabwire bimwe mu ngingo baganiriyeho. Perezida wa Kenya ati intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo izarangira hakoreshejwe amasasu, keretse hakoreshejwe ibiganiro. Ariko Perezida Tshisekedi we ibi ngibi byo ndabikozwa. Avuga yuko ashaka kuganira n'u Rwanda kuko ari rwo ruteza umutekano mukeya mu gihugu cye. Perezida Kagame we ibi byo yamye abihakana. Na n'uyu munsi yavuze yuko igihiza azaba Perezida Kagame we yavuze yuko igihe cyose mu burasirazuba bwa Kongo hari umutekano muke bakunze kubishinja u Rwanda, bakirengagiza yuko ico gihugu ca Kongo gishigikiye abajenosideri bo mu mutwe wa FDLR. Twebwe twakunze kugaragaza ikibazo cacu ko giteye, tugaragaza n'ingingo ituma umutekano muke ubera mu burasirazuba bwa Kongo, yuko ari iyi mitwe yitwaje indwaro ikunda kubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Bagashira indwaro hasi hanyuma bakicara ku meza amwe bakaganira ku kibazo giteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa M23 nayo ivuga yuko itazashira indwaro hasi igihe bazaba bagifite icumu ryo kwica abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Tugarutse ku rundi ruhande, umutwe wa M23 urigamba kwigarurira umujyi wa Bukavu. Umuvugizi w'igisirikare ca FARDC yavuze yuko ibivugwa n'umutwe wa M23 ari ukubesha. Umujyi wa Bukavu ugenzurwa n'igisirikari ca FARDC, niko yamye avuga. Gusa dukomeje kubakurikiranira akantu ku kandi turi buze kubabwira amakuru ari imbere.